Nashaka kuvuga ko ubwa mbere abarundi basubiye inyuma yaho igihugu kitari bikukire. Ego nivyo nta muntu yobihakana kuno munsi tudatwagwa n'abanyamahanga. Nta muntu yobihakana ko igihugu carose intahe yo kwikukira. Mugabo twaretse gutwagwa n'abanyamahanga gusa, twaretse gukubitwa ikimoko c'abazungu, twaretse gutanga amagi n'amasoro ku banyamahanga, ariko ivyo vyose twakoregwa n'abanyamahanga. Uyu munsi tubikoregwa n'abarundi bene wacu, kongera ko n'ivyo tutakorewe n'abanyamahanga. Mu majambo make, uwovuga ko igihugu cikukiye mu biboneka yobabeshe, kuko abarundi ivyo tubayemwo biri hanyuma yo kwikukira. Biri nk'igihe Rwagasore nabo bari kumwe, bariko bariyumvira ko bogwanira rero intahe yo kwikukira kugira ngo abarundi bashobore kwigenga, bashobore kuba mu Burundi bishira bizana, badakubitwa ikimoko, badasabwa yamata yamagi yamasoro bagemurira abanyamahanga. Muri make rero ni igihe ciza c'uko abarundi ahubwo bafatana munda bakagwanira intahe yo kwikukira. Barose mugabo ntibayibemwo, kuko abarundi bararose intahe yo kwikukira muga ntibayibayemwo. Uno munsi abarundi bene wacu, abadede, imbonera kure, polisi, abasirikare nibo bahindutse abakora ikibi gusumba ikibi abarundi bakorewe n'abanyamahanga. Nico gituma dutera kamo rero abarundi bose bo mu migwi itandukanye kugira ngo bamenye ko ahubwo ari igihe ciza co gushobora kugaruka kw'iragi rya Rwagasore yagwaniye intahe yo kwikukira, kugira ngo dusubire kwikomoza tuyibemwo. Hanyuma ntera kamo rero n'abategetsi bahari uno munsi, cane cane umugambo CNDD-FDD, bariko barakorera ikibi abarundi, bamenye ko ubutwari bwaranze Rwagasore mu kugwanira intahe yo kwikukira buracahari mu Barundi, buzoranga kandi abarundi kugira ngo bagwanire kwikura ko intwaro benizi zigikenye n'agahotoro n'agacinyizo biriko birakogwa n'umugambo CNDD-FDD.